Mwaramutse abandi mwiriwe kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishyirahamwe Fokode. Kuri uno wa 18/0 mwaka wa 2026 Fokode ikaba yashimye kugaruka ku kibazo c'impunzi z'abakongomani bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Zimwe muri izo mpunzi zirifuza gutaha ariko abategetsi mu Burundi ntibazihe uburenganzira bwo gutaha. Imbibe z'u Burundi, Uburundi buhana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirugaye. Igihe umuhari M23 wafata igisagara ca Uvira, abarundi bari muri uwo muji barasavye gutaha birakunda, ariko abakongomani bahungiye i Burundi nubwo bamerewe nabi, mbere hari n'abamazwe guhitanwa n'ingwara n'inzara, ubutegetsi mu Burundi ntibubemerera gutaha. None kubera iki bazibigwa? Ku nyungu izihe? Ni kibazo kumbure abatumire muri kino kiganiro bagiye kudufasha gutahura. Abatumire twatumiye muri kino kiganiro abamaze gushika ku murongo, hari Innocent Muhozi akaba arongoye Radio Tele Renaissance. Innocent Muhozi, nimba munyumva mwugure mikro, mwiriwe kandi kaze muri kino kiganiro. Mwiriwe Gilbert, urakoze. Mwiriwe n'abandi bose turi kumwe. Ego, kaze muri kino kiganiro. Umutumire agira kabiri twiteze kumbure aza kuduhamza n'ivyakunda muri kino kiganiro ni Alex Mvuka, akaba n'umusesanguzi mbere n'umushakashatsi mu bijanye na politike yo mu bihugu vy'akarere k'ibiyaga binini. Narashika ku murongo. Umutumire agira gatatu na namubonye mu kanya ku murongo, ngira araza kugaruka n'ivyadukundira, akaba ari Emmanuel Ndereyimana, akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa mugambwe IPD Zigamibanga. Mu gice cya mbere cya kino kiganiro tuzaguha ijambo abatumire, kumbure n'abandi bifuza kuza kunganira abatumire. Mu gice cya kabiri turabaha ijambo, hanyuma nk'uko mumenyereye ikiganiro cya Fokode mu gice cya kabiri abifuza kubaza n'abifuza kunganira kandi turabaza kubaha ijambo. Mumenyereye tuba turi babiri mu kiganiro cya Fokode. Uno munsi mugenzanje Alice Hakizimana yafatiriwe ntaza kuboneka. Kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru, ndiko mfashwa mu buhinga bw'ivyuma na Floribert Nisabwe. Ikino kiganiro kaba gihagaradiwe na Gordier Niyonge, ko twese hamwe tukaba tubahaye ikaze. Mukurindira kumbure yuko turonka abandi batumire baza ku murongo, reka ijambo turihe Innocent Muhozi. Innocent Muhozi, mwebwe murumenyesha makuru, murakurikirana politike mu karere k'ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini. Kino kibazo c'impunzi z'abakongomani mwaragikurikiye, ibiriko biraba, ibyagiye birahinduka vyose mwarabikurikiye. Kuba takurikiye, amakuru ameze gute? Amakuru ya politike yatumye izo mpunzi zigenda mu Burundi, uko zimerewe n'igituma ziriko zirugarirwa kudataha. Icyatumye impunzi ziza mu Burundi nuko intambara iri muri Kongo, intambara y'abashaka y'abarwanira ubuzima bwabo kugira babeho, bakingira abantu, bakingire igihugu, banagura igihugu cyabo, kongireke kuba iciro ry'umugani ry'abantu bose, igihugu kitagira nyene cyo kitagira abayobozi. M23 twirwana. Sinzi ko mu Innocent Muhozi muri ko muranyumva, ndumva umenga ijwi ryanyu ryagiye. Sinzi yuko abandi turiko turafashanya ikiganiro buba bariko baranyumva, ariko ngira kumbure imbere yuko Innocent Muhozi dusubira kumutora, ndabona iby'ubuhinga bw'ivyuma no munsi bitariko biratworohereza. Tede nimba ari karanyumva yo kugurura agasaba ijambo, kuko ari mu bari ku rubuga, ngira yo tanga amakuru mashasha mu bijanye n'ibi biriko birabera muri ko. Ngira ubu ndiko ndabumva Innocent Muhozi, ijwi ryari rigiye. Kubera umuntu ariko arahamagara, ngira ngo okay. Ego, ngira mwosubiramwo kuko okay. Nariko ndavuga nti intambara ntawovuga ngo zarahagaze, naho zitagishushe cyane. M23 na twirwana niho batariko barafata ibindi bice mu buryo buboneka cyane, barahagaritse nk'uko babyiyemeje. Ubu naho bakaba bavuye Buvira aho bari bafashe. Iyo ntambara nayo twese turabizi, ihagaze ku gushaka kubohora igihugu cyabo, kugira igihugu kireke ku biciro ry'umugani ry'isi yose, nk'igihugu kitagira abayobozi, kitagira nyine cyo mbere ari amacuniro y'abantu bafatiye ku masura yabo, usa n'umututsi ugapfa.
bakakwica bakakotsa bakakurya izuba riva ata nkurikizi n'imwe iriho ya leta cyangwa y'ayo makungu avuza induru cane. Ico aho niho biri, barafise ubushobozi bwo gushobora gufata ibindi bice, ariko amakungu ko yama yahagurutse, ibyo twita amakungu, kubera imvo z'ivyo bihugu bihaguruka baremeye barahagarika. Aho niho bigeze tuvuge ibice bafashe bagarukiye Buvira, hari uduce hari inyuma baguma bamenyaniramwo kuko hariyo abantu babayo kandi n'abo bazarendo na FARDC n'abarundi baguma bagerageza kuraba ingene bohigarurira. Muri rusange iby'intambara nuko bimeze, ntagiye muri detaye kuko sinashitseyo, nibyo ntohoza. Hanyuma rero ibyo bituma aho bafatiye Uvira hari impunzi ziza mu Burundi ziriko zirahindwa, barabahinda. FARDC aho itakaje hose, abazarendo aho batakaje hose, abasirikare b'Abarundi aho batakaje hose, baca bahinda abantu kugira bahunge, byitwe ko hari crise humanitaire, byitwe ko M23 iriko iratera crise humanitaire, ko amakungu agomba kuyiremera kugira ihagarike ibyo iriko irakora, abantu batekanirwe, abantu bareke kwicwa n'inzara, bareke gusanzara. Hari abahinzwe rero baza mu Burundi. Ibyo nivyo byo muri rusange, kandi aho baciye hose baragerageje guhinda abantu, mugabo hari abashoboye kwirugana amazu baragumayo, n'abandi bahunze nyene bazi ko bahunze urupfu bagasubira inyuma. Igitangaje kiriho no munsi rero nuko n'abahunze bahungira mu Burundi bashaka gusubira iwabo, leta y'u Burundi ibabuza gusubira inyuma. Ngirane naco dufatira kuri munsi muri kino kiganiro. Yano bandagarukirije ngaho canke mbandanye sinzi. kumbure ngira mu kanya mwari muvuze muti sinashitseyo sinabibonye, kumbure hari amakuru mfise, mugabo turafise uri ku murongo ashobora kuba afise amakuru. Tedi Mazina, muri umwe mu bari ku rubuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbega umutekano waragarutse? Nimba waragarutse, kubera ko abakongomani batariko baremererwa gusubira inyuma? Mwiriwe mwese, reka nugare idirisha. Niho ngishika mu muji umwe mukuru umwe muri Kongo. Ejo nari Buvira, abasirikare bagira ico bita withdrawing no gusubira inyuma, kubera babisabwe. Bari bagifise ico bita ingabo bari basize inyuma kugira ngo zigire monitoring, zirorereye yuko baza kuzifatira mu ngata, donc ico bita la force neutre ize gutabara abanyagihugu b'Uvira. Bararorereye, mugabo hariho pression canke kubahatiriza kuvayo. Abantu bamwe bagira batabona ingene situation imeze. Muje naronse amakuru yuko bashobora kwemera kuvayo kugira berekane yuko aribo bari bahagararira umutekano mu muji. Sinzi ko mwakurikiye amakuru y'uno munsi, nuko je navuyeyo ejo ingabo za nyuma zivuye mu muji, hariho ingabo zitaboneka mu muji, mugabo zari zihagarariye umutekano, zigira ziti nta muntu aja kusahura, nta muntu aja kwica, nta muntu asubira gushira imvugo z'urwanko, ariko ziravuga ati twe turagiye duhereje communauté internationale. Bakoze declaration ngira mwese mwabonye. Ivyahiriwe uno munsi nuko amazu ya leta n'amazu yabo bo bita abanyarwanda, mugabo aribo banyamurenge, aribo bantu bava mu misozi migari iwabo, yiriwe yose n'amasengero yabo yiriwe arasahugwa. Hariho kugira ndabahe update y'ivyuno munsi imbere yuko tuja mu kibazo c'impunzi z'i Burundi. Hariho abazarendo bari bakiri mu muji, kuko mwibuka yuko bafashe umuji imisi 5 usubira mu mutekano. Donc abazarendo bavamwo, bamwe bagenda za Baraka ni hirya na Fizi, hanyuma bamwe bakura impuzu nk'uko basanzwe babikora, binyegeza mu mazu, bagegeza ingoho. Nta misi ya désarmement canke kubaka inkoho yabonetse, kiretse babikoze
muri plane iyo bavuga plane ni kuva Kamanyora uca Katogota, Ruvungi, Sange, uza gushika Kiriba na Kiriba Hondes gushike muri Buvira hoho bagiye barazikuramwo ko abanyagihugu baraza bagatanga inkuru nga muri Buvira nk'umuji ufatanye na Kavimvira ifatanye na Gatumba y'i Burundi ntivyashobotse donc abantu basohotse mu muji no munsi bavuga yuko ngo bafashe umuji kandi atawe bagwanye n'abantu bari binyegeje mu makartier n'abaje kubasingiza kuko muri rya situation haba hariho abantu bamwe bavuga bati dukeneye yuko tutabagwa kugira amahoro agaruke kubera dushobora gutwagwa ni na mayimayi n'inkimbonera kure z'i Burundi n'abantu batwara batagira projet mugabo batwara kugira ngo bashobore gusahura batwara umuji batazi gituma uno munsi biriwe barasahura bamena amazu ya leta tribunal bayimenye bamena Paul bamena nibaza ko nantuze na mairie ikivara ya mairie ya Buvira bayisambuye bagenda biba intebe biba amafrigo biba ibintu biri mu nzu z'abantu donc situation niyo je navuye yejo abantu bavuga yuko ama interview nakoze nka 5 abantu bavuga bati ni abantu nibavaho ntibari babizi je ndabizi ko nari amakuru mugabo ati abantu badutaye tuzoba duheze ikintu kizwi nuko imiryango imwe y'abantu bashobora kuba bahigwa kuko kujya bivuga mu Rwanda abanyamurenge yarayirahunga canke yahunze no munsi canke bamwe bavuyeyo ejo abantu bagiye barafasha canke bari kubera M23 buriya AFC M23 n'umuhari wa gisirikare mugabo politique nk'abakadre ba politique nabo baragerageje kugira ngo bashobore kuvayo ivyo bintu bitaraba kugira ngo ntibaciye bahitanwa ngo bicwe canke baturigwe situation niyo nabonye ama image yo ku mupaka w'u Burundi kubiduhanze twebwe nk'abarundi tugarutse ku kibazo c'impunzi ziri hakurya no kuraba yuko leta y'u Burundi ejo izovuga ngo ngira yugura umupaka kubera M23 yavuyeyo nabonye yuko hari ingabo ziri Baraka za Kongo zuri ubwato ngo zisubiyeyo no kuraba yuko ingabo za leta ya Kongo n'abazarendo bahungiye Burundi babugururira babakingurira impunzi zigumayo ubundi baza ku ikiganiro twogerageza kukiganira tuvugana n'abandi bafite ayandi makuru kugira ngo twumve yuko abari Burundi izo ngabo zabo bari batse inkoho z'abapolisi z'abazarendo canke za FRDC yuko bace bazugururira umupaka ngo zisubireyo yuko izo mpunzi zikomeje gupfira hariya kubera amakuru burya agenda ahinduka mutegura ikiganiro n'ivyaraye bibaye byo tuma twadapta discussion donc naho ngejeje nibaza ko abandi bafite ayandi makuru bashobora kutwunganira tubane tuganira murakoze Teddy mazina umutumire agira gatatu yamaze gushika ku murongo ndere imana mwiriwe nimba muri ko muranyumva yego mwiriwe neza yego nibutse bariko baradukurikira yego nibutse bariko baradukurikira ko Emmanuel Ndereyimana ari umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambwe IPD zigamibanga mwarakurikiye kino kibazo twavuze nubwo haguma haba impinduka nyinshi kubijanye n'iki kibazo kiri hagati y'u Burundi na Kongo na cyane cyane c'impunzi ariko ikibazo kiracyahari impunzi z'abakongomani ziri mu Burundi twabonye harabagomba no gutaha ku nguvu mbega Emmanuel Ndereyimana ku makuru mufise kuki Uburundi butashatse ko impunzi zitaha ko twabonye abo muri leta ya Kongo baji Burundi aho gusaba ko impunzi zabo zugururirwa zigataha ariko bakifuza kuza kuzifashiriza Burundi hari insiguro mufise z'ivyo vyose kumurengera Emmanuel Ndereyimana byamugoye sinzi ino samuhozi ko mushobora kwishura ako kabazo narimbagije Emmanuel Ndereyimana icyambere cyo mfatiye ku bintu byavuzwe n'abantu batatu no kuvuga umukuru w'u Burundi mu kiganiro yatanze giha sinzi ko mu tumenyesha makuru cyangwa mu propagandiste w'umunyamerika aturuka muri Angola umudamu araho
afatira ku byo Muyaya ministre wo kumenyesha amakuru wa Kongo yavuze mu kiganiro n'umunsi n'uriya mushikiranganje Burundi ajejwe byo gufasha entre autres impunzi. Uriya mudamu we yavuze ko hakenewe miliyoni 30 ku mpunzi ziri Burundi, 30 z'amadolari nizo bariko bararondera. Muyaya yahakanye ko batavuye, yavuga ngo basa n'abavuye mugabo ntibaveyo mu namayeri yabo ya misi yose. Ndayishimiye wewe abivuga ukundi, avuga ko ari abanyarwanda bateye ikibazo, leta y'u Rwanda niteye ikibazo muri Kongo, niteye ikibazo mu Burundi, idafatiwe ibihano, idafatiwe itagize abayiremera, nta nyinshi zoboneka. Ugiye kuraba ari gituma batabareka abantu ngo bagende, twese twarabibonye, abantu barahunze uko barabivuze bahunga, amasasi yavuze umuntu wese aragerageza kwegera kure yayo. Amaze kubona bicureshe abasigaye bakamubwira ati turiho nta kibazo, nta wari uko araduhutaza, abantu barasubira iwabo, kuko umuntu wese yamayifuza kuba ari iwabo mu gihe atakimubuza kubayo. Hari ibintu bibiri bituma leta y'u Burundi babuza kugenda. Hari izo miliyoni 30 bizeye ko zoza mu Burundi z'amadolari. Ico giharuro cabuzwe n'uriya ministre muri Kongo, sije ndakivuze. Hakaba n'ikindi kintu ca kabiri, uretse impunzi ngo zitahe hakiri M23, ubuvuze ko atakibazo kiriyo, ubuvuze ko iyo M23 atakibazo iteye abaho hantu abanyagihugu. Ni ngombwa rero impunzi zigumeho kugira byitwe ko ikibazo M23 iteye ikibazo, deheza impunzi zose 200 nabyumvise no munsi byo 200 nzi ko ari prison mu 100 byitwe ko ari iteye umudugararo ku buryo haba impunzi zingana gutyo. Kugumizaho impunzi kugira byitwe ko M23 presence ya M23 ibuvira iteye ikibazo gihambaye kiva mu izo mpunzi zose, naho niwe uri kurazibuza gutaha, zishaka gutaha. Simvuze ngo ni bose botaha, kuko harimo nitwibagire ko harimo imbonera kure intera hamwe, harimo abazarendo, harimo n'abasirikare ba Kongo bahunze, tutavuza y'u Burundi basubiye iwabo. Ikindi nacyo akabayo mahera. Izo nizo ngo zibiri zituma badashaka gutaha. Rero naho M23 yavuyeyo, wumvise ministre aje kumenyesha amakuru wa Kongo avuga ngo namayeri bama bariko barakoresha, urumva nivyo ntibavyemera. Ejo ntimuze mutangare ni umwumva bavuze ngo ni M23 yasahuye yamenaguye etc. Engira n'abandi garukiye ngaho. Ego Innocent Muhozi. Emmanuel Nderimana njyana nabajije akabazo hanyuma biragorana mu buhinga bw'ivyuma, sinzi yuko ako kabazo niko nabajije na Muhozi, sinzi ko hari izindi mvo mufise zisigura kuzirengeye izo Innocent Muhozi agiye gutanga. Ico novuga ahanini Muhozi yabivuze, gusa ico no kwongera ko urabona abategetsi b'u Burundi byitwa ko bafata ingingo bo hejuru, bose babaye abantu twokwita bagafaranga, bakunda ifaranga, ntibakunda igihugu, ntibakunda ikintu na kimwe cyoteza imbere umunyagihugu canke coha amahoro umunyagihugu. Vyose bari mu mafaranga, bari muri business, baracuruza, baragira iki n'amafaranga iyo yoza hazananye hose, uko yoba ari kose, uko asa kose, bo barakira. No kuvuga iki, impunzi z'abanyekongo ziri Burundi nta kibazo zari zifise muri Kongo, kanatsinda baguma bashaka gutaha, Burundi bukabugarana. Haciye haba bamaze kumva hari igihugu catanze aya mbere yo gufasha impunzi z'abanyekongo bari Burundi, umengo abayapani baratanze nk'ibihumbi n'imbari 650 nibuka ihaburo, akaba nayo Muhozi avuze agiye kuza. Mu bisanzwe abantu bagamije iki, tugumye impunzi, amakungu adufashe kuduha amafaranga, nitwamara kuyagwiza barazine ko mu kibazo hari kuri controle ya M23, nitwamara kuyagwiza noneho tuce twugurura batahe amafaranga kumufuko atacu tuyakoje. Nivyo babaye agafaranga kunzi bw'inda, nta bindi, kuko nta logique imwe.
nta mvo n'imwe y'ukuri ituma ubiravye hirya no hino ukabica impande zose vyotuma abarundi bareka bagafunga umupaka bakabugarana kandi ataco bariko barabaha, baragwaye za macinya n'ibindi, bariko baricwa n'inzara kandi wabo bari gutaha bakarima bakigaburira nk'uko bahora. None abari bayo mafaranga niko bimeze, niyo target, kiretse babihinduye ubu bumva abantu batangiye gusemerera bakabugururira bagataha. Nuko twabonye nahone aho aba M23 baviriyeyo ibuvira hasubiye kuba akajagari kubera aba wazalendo baje binjiye barasa bagira iki gusahura vyasubiriye. Umva uno munsi turashobora kwemeza yuko Kongo itariko iratwagwa na M23 arakajagari. M23 rero abantu bose barabibonye yuko yaje ari inyishu kuyikonga byinshi ari bafise kanatsinda ingwano. Benshi barabivuze icatumye bafata umuheto murakizi no kwisubira kugira aho baba akubakwa. Icyo rero ico abarundi na Tshisekedi n'abandi bagiye kugwana. Abarundi tuja mu ntambara itaturaba, intambara tutagiramo inyungu nimwe atari inyungu z'abagabo bangahe bahagaze ku mutwe w'Uburundi. Rero mu ncamake n'ivyo ko vyose bagiyeyo bashaka amafaranga bagakubitirwayo bagataha. Ubu rero bati umuhora w'amafaranga nubandanye turindirayo bazoduha yo kugaburira impunzi hanyuma tuzirekure zitahe tutarayakoresha tuyagabure. N'ivyo mu ncamake. Ego Teddy Mazina, nimba mwarakurikiye twarumvise abategetsi muri leta ya Kongo bavuga yuko aba bakongomani bahungiye Burundi bariko barondera gutaha ku nguvu, yuko cyoba ari gikorwa cihishije abakiri inyuma ari umuhari M23 waba warungitse abantu kugumura izo mpunzi kugira zitahe. Hari amakuru mu bifise ko mbega hoho M23 yo kunguka iki mu gihe izo mpunzi zotaha? Bon, commentaire za kuri kuvyo leta ya Kongo ivuga, impunzi zisaba gutaha sino ijako parce que bon bavugira inyungu zabo. Mo icyo novuga nuko ndafise interview ishobora gusohoka nejo kuri konte nkorerako nakoze muri Sange umuntu yatashe ku mabido bariko barabafata ku nguvu ngo bajane mu nkambi. Na M23 uko ndayizi kubera ndayikorera ko niko ndagira travail photographique, nta mwanya bagira wo kuja i Burundi kuja kubabwira ivyo bakora, kuja kubwira impunzi. Kanatsinda no mu bantu benshi bahunze harimwo abantu buriya imvugo z'ugwanko canke inyigisho z'ugwanko zagiye zirimakazwa na ntuze na FDLR ubwa mbere, mugabo zigacika bajya babitakwira. Icyo nababwira nuko nko muri Buvira hariho iradiyo imwe yakora kujya kwa RTLM mu 94 yitwa Messager du Peuple, n'ubundi bayugaye. En tout cas M23 ubu ntiyayugaye. N'ubu izosubira gukora, nibaza ko izosubira kwigisha urwanko malheureusement. Mugabo nta mwanya M23 ifise canke nta n'abantu ifise yorungika i Burundi kuko bozira ico bari canke ico bemera kugira baje kugumura abantu bari mu nkambi. Icyo nababwira nuko je naravuganye n'abantu, interview ndazifise, abantu bahunze ku mabidon, bahunze kandi n'abasirikare b'abarundi iyo babafashe barabamerera nabi canke n'abaja mu Karusizi mwijoro barabarasa. Ivyo ni ibintu mfise muri interview atari jewe nivugiye. Donc ivyo bavuga yuko bagiye kugumura abantu, no bibutsa yuko waba ministre w'umudamu yagiye i Burundi yavuze ikintu giteye ubwoba. Nakivuze kubera Alex ataronse umwanya, kubera ari twavuganye nawe nyene ari mu kazi, kubera ibi bintu biriko biraba bigenda ama event magenda kurikirana atuma yuko bo bari mu bantu bavuka hariya hari abantu babo bari mu bibazo canke bashobora kwicwa bazira ico bari
canke bazira ubwoko na piage ziriwe zitarahera. Icyo nagomba kuvuga nuko hari ikibazo c'ubwoko, hari ikibazo ca ideologie du génocide bimakaje. Ico kibazo kikaba ari ikibazo na ntuzi na leta y'iwacu yagiye ikiyambikako igafasha ico bise entreprise ya épuration ethnique. Muribuka yuko Uvira yafashwe kubera mu bintu vyatumye Uvira bayikuramwo nkuko bavyita, yari ya discours yabaratuza avuga ati abantu bazokwicwa n'inzara kubera babana na twigwaneho M23. Donc ivyo bintu vyose vyagiye birakurikirana, harimo pression internationale. Ubu ministre wa ntuze ibintu vya social vyo muri Congo yaraje Burundi agenda no mu nkambi arifotoza ari hariya. Ikintu yavuze giteye ubwoba nuko yavuze yuko ubwicanyi bwo mu Gatumba bwatewe nuko hoba harimo aba infiltré, ati imbere yuko abantu bataha kugira nishuri ikibazo c'ikiganiro bazobanza kuraba ko ataba infiltré nka bamwe mu Gatumba barimwo batumye bicwa, nkaho omenga babishe bari bafise impamvu canke yari leta yabishe canke yari leta ariko irivuna canke yigwanaho. Atari byo, abantu bishwe n'abandi barobere baravuye muri Congo baragenda bica abagore n'abana batwikira mu Gatumba. Iyo urubanza ruracari Bujumbura kugira ministre avuga uno munsi ati ivyo mu Gatumba vyabaye vyari legitime no kuvuga yuko babishe kubera harimo aba infiltré n'ivyitso mu Kinyarwanda, akavuga n'ubu yuko n'abari hariya kugira bazotahe bazobanza kuba porosoma barabe ko atabantu babinyegejemwo. Birateye ubwoba kubona ivyo mu Gatumba vyatumye abantu bapfa kandi vyabaye crime de guerre, kandi n'ababivuze babikoze baravyemanze, mukagaruka mukavuga yuko n'abari mu Ruyigi uno munsi bajanye mu Ruyigi ku ngufu babuza gutaha nabo nyene bazopimwa amazuru, niko novyita, nkuko vyabaye mbere. Ntavuze ko kwicwa mugabo naho abari muri mu Buvira no munsi je navuye ejo ku mugoroba narayikunzira umuntu ashitse yonja, mugabo kubona yuko nuno munsi abantu bakizira ico bari n'ingene basa birateye ubwoba. Murakoze Teddy Mazina. Innocent Muhozi, muri umwe mu nararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru, mwabonye vyinshi mu mareta mu Burundi, mu Rwanda, muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo murakurikira. Ryabaye imboneka rimwe aho tubona leta igenda mu kindi gihugu kwitaho impunzi, mbere ikagomba no kwivanga mu gikorwa ca HCR. Teddy Mazina yaraheje kuvuga intumwa zagiye mu Burundi, amajambo zashikirije n'ingene zakiriwe, amanama bakoze. Hari insiguro mufise kuba Kongo uno munsi ifise igira isijyambere turose impunzi z'abakongomane mu Burundi, ariko uno munsi izi nshasha zabaye zikundwakaje gute, kandi leta ya Kongo tutigeze twumva na rimwe igenda kwitaho ibibazo by'impunzi z'abakongomani bari Burundi, ari uno munsi tubumvise ikavuga ko inakeneye gufasha kandi kwirikirarondera amafaranga. Perezida Evariste Ndayishimiye muri ico kiganiro yatanze yavuze ko atari impunzi ari abadeplase n'abateshejwe izabo, naho umenga bo bari mu gihugu kimwe. Ibya Kongo n'u Burundi rero bisigaye bimenga igihugu kimwe, ko yavuze ati twebwe twarabwiye leta ya Kongo ko yoguma yitayeho izo mpunzi ati kuko n'abadeplase si impunzi, ati nkaho bari abadeplase, ati nico gituma baje kubaraba, nico gituma bazanira imfashanyo. Uretse n'ibyo rero ugafata ukabona abasirikare b'Abarundi buziye muri Kongo bajayo bitwa ko bagiye guhiga Red Tabara. Leta y'u Burundi na leta ya Kongo bifise politiki imwe. Leta y'u Burundi, leta ya Kongo, FDLR, Wazalendo, FARDC, abasirikare b'u Burundi, abantu bose basigaye bafise politiki imwe, bakora bimwe. Nta gitangaza rero kuno munsi hari abantu bangana gutyo bari mu Burundi tuzi uburyo bw'u Burundi ko bungana no munsi, ko leta y'u Burundi ibwira Kongo ati gerageza murabe icyo mwokora, abandi nabo bakaza bakavuga yuko babanza kubaraba neza ko atari ntihaze hazemwo aba infiltré. Nta gitangaza kirimo, kandi ntitse turi bagira ikintu kimwe kiri simple, ibintu byose inkomoko yabyo ni ideologique. Aba bantu bose bariko barakorana bahuje ivyiyumviro ideologique,
bahuza irya ideoloji ya haine ethnique y'amateori yabo, nico bahurirako, nico kibahuza, ari leta y'u Burundi, ari izo FDLR, ari interahamwe, ari iki, bose niho bahurira. Nta gitangaza rero kubona bafashanya, nta gitangaza kubona abakongomani baza mu Burundi, mugabo musubire ndabivuge, kureka impunzi ngo zitahe uretse ibyo by'amafaranga, uba wemeye ko hari umutekano muri Kongo, ibyo bintu bashobora kubyihanganira. Ni ngombwa bazigumye kugira byite ko aho M23 ishitse itera umutugararo abantu bagahunga. Ubu rero ko yavuyeyo katurabe ko baza kugurura, mugabo naho bagurura hari abadataha kuko batinya ibyo bashikira nabo nyene. Muri rusange nivyo nico gituma abakongomani baza kuraba impunzi mu Burundi. Ni leta yabahamagaye yabyivugiye kandi bakitwa ko ari abadeplace, menga n'igihugu kimwe rero. Kongo n'u Burundi sigari igihugu kimwe kuko yabisa abadeplace. Murakoze. Muramba bariyangirana ariko ndabaza ikibazo mikro yugaye, narimbajije ikibazo Ndereyimana nkuko mwariko murumviriza Innocent Muhozi yariko arabisigura, mbega mwebwe muribaza yuko ejo tuzokumva yuko Uburundi bwafashe ingingo y'ukugurura urubibe rwa Kavimvira aho hariya mu Gatumba kugira ngo impunzi zitahe canke n'izindi mbibe ko umuhari M23 uvuze yuko ugiye gusokora ukava muri ico gisagara? Murakoze kuri ico kibazo. Burya barashobora kugurura kubera kumaramara, ariko umugambi wabo uzoba upfuye, kuko ubu baravuga bati none turabandanya twugara bigende gute, kuko nayo makungu ashaka kubaha amafaranga yo gufasha impunzi, baravuga bati bon ko M23 yasabwe kuva ku Ibuvira bakaba bahavuye, ariko biragoye kuko aba wazalendo ingene binjiye n'aba FARDC binjiye barasa, urumva umengo umugambi wo gushaka kw'impunzi ziba nyinshi Burundi kuri bo umengo niwo baje kubandanya, kuko nta gahengwe tubona bariko baratanga ko tuma vy'ukuri bahunguka, ariko bazoba babasukiye mu cogeje abarundi, kuko abarundi ndiko mvuga leta na leta kumbure no bandayibeshe isi yose, nabo nyene bafata ingingo uhereye ku mukuru w'igihugu, abo bakomandinge basirikare n'iki, ibintu vyose basigaye babibonamwo amafaranga, nta buntu bagifise, nta kintu bashobora gukora cotuma hagaruka agahengwe nyakuri kubwira abantu bose umwe wese asubira iyo yarari mu mahoro. Ivyo sivyo barimwo, ibiharuro vyose biriko biraba mbe amadolari azozana nahe, impunzi tuzigumije ashobora kwisuka ku bwinshi kuko bazoba barungitse amafaranga yo kubafasha, ariko kuva ejo mu gitondo twazindutse tubona impunzi zafashe umugambi wo gusubira iwabo muri Kongo, kandi abarundi nabo bariko barabazibira ngo ntibajabuke. Kwiyumvira rero ko mu bupaka bashobora kugurura mu Gatumba, barashobora kubikora kubera kumaramara, ariko kuri bo siko bimeze, kuko batashe ya mafaranga bari biteze ntibazosubira kuyabona. Kubagumya bagumana icizere cy'uko amakungu azohaguruka akabarungikira amafaranga, noneho ka kantu bari barateguye kuko amafaranga amaze kuza bazoca bafungura umupaka, impunzi zisubira iwabo, ko mu bisanzwe nta mukongomani yashaka kuguma i Burundi mu magorwa aruta ayo yarabayemwo iwabo muri Kongo. Noneho kanatsinda imisi mikeyi hariko turanabireka Kongo taraboneka, Kongo yagize umutekano, Kongo yagize bya biturire by'abapolisi babo n'abasirikare ku barabara, ya mabariyeri atafise mvura yose avaho, umukongomani arishira arizana, abakongomani barasubira baritunganya, barakora ibikorwa rusangi, ibisagara vyose byafashwe bitwawe na M23, ubu n'akaruhore hari isuku rirenzeko. Ibyo rero abarundi iyo haje ordre bituma
kuko bo amafaranga iyo hari akajagari bayabona byoroshe. Na nico cabahagurukije niyo diri bakoze na Tshisekedi. Logique iguma ari mu mafaranga uti rero ko ejo bashobora kugurura ntabyo ndiko ndabona neza, ariko kubera kumaramara bashobora kubikora kubera ico gusa kumaramara, ariko nahone sinovuga ngo baramaramara ntibakira abantu, kuko hamaramara umuntu iyo maze kuja ushinzwe gutwara igihugu, ushinzwe abantu, ushinzwe ineza y'abantu, ugakora igihusha urumva nk'ubuki umuntu nta buntu bagifise. Ibyo rero tubitega amaso twese, sindabavugire, sindi umuvugizi wabo, barashobora kuhugurura kubera kumaramara, ariko babonye ko hakiriho impamvu hoguma hugaye bakaronka amafaranga, hazoguma hugaye, niko bimeze. Murakoze. Ego. Teddy Mazina, mu bahungiye i Burundi, impunzi z'abakongomani ziri mice myinshi, harimwo abasirikare, harimwo abanyagihugu, hanyuma twarabonye amakete atandukanye, hari M23 wandikiye leta y'u Burundi. Mbega uno musi ko bakinjuye biteze iki leta ya Kongo canke leta y'u Burundi zishobora gukora mu kubasubiriza mu ndumane mu vyo bakeneye? Ku makuru mufise yegereye umari M23 witeze iki uno munsi mu gukora ivyo? Sinibaza yuko kandi yuko ari Burundi canke leta ya Kongo yabisavye, byasabwe n'Ubungu peut-être na États-Unis yari muri mediation ya Washington, vyavuye ku butumwa bwa Marco Rubio ari secrétaire d'État aux affaires étrangères. Ntaco barorereye, urumva igikuru ni ukuvuga bati bagiye Buvira ku mpamvu zitatu ndibaza. Iya mbere yari bombardement zavuye i Burundi zirasa Kamanyora, za kwerekana abarundi barasa inyuma y'imirongo, kubera en fait ligne de front yari Ruvungi, urenze dufate Rubarika hari abarundi benshi, hari ibihumbi 10 by'abasirikare b'abarundi, nari nabivuze muri space yindi, bari bafunze icyo bita ikibambazi, ariko babaciye inyuma baduga mu misozi ya ruguru, barabakurayo barabamanura, babirukansa Sange, baca Sange bagenda Kiriba gushika aho babajabukana gushika basubira i Burundi. 10,000 hommes burundais naragiye mu ndaki zabo. Ico novuga ni ibintu je mvuga nzi, mfitiye image, mfitiye najanye n'abasirikare bagwanye nabo, ubona ibisigarira gushika ku mupaka aho n'impuzu zimwe z'abarundi zasigaye. Ico ni cyambere. Nico cyatumye en fait Uvira bayibohora. Icya kabiri nuko bariko bararasa nabo nyene inkoho canke imbunda zari Burundi, zariko zirasa Kamanyora, zirasa inyuma y'imirongo, zikarasa, zarashe ibitaro, zirasa mu makartier, zica abantu, habaye 55 blessés, hapfuye abantu 8 harimo n'abana. Cyatumye batangura kwa advancinga, baragenda bashika Sange, bageze Sange Bazarendo na FRDC batangura gusubiranamo, bararasa amabombe yica abantu. Interview mfise, mvuga interview, ntabwo mvuga ibintu ngo bambwiye cyangwa imbarirano z'abanyagihugu baho, bavuga yuko hari abantu barenga 60 bahapfiriye. Barabandanya barazigenda gushika Kiriba, hari zikindi cya kompanyi zibiri z'abarundi, kompanyi imwe y'abahibu n'aba force spéciale b'abakongomani, na kompanyi imwe yarimwo FDLR ikure na Wazalendo. Izo kompanyi zibiri z'abarundi, komanda kompanyi umwe arakomereka, baramwirukankana kubera Kiriba ni Burundi, ni naho hakujya, baramwirukankana baragenda, hasigara kompanyi imwe. Baba kompanyi y'abahibu nayo nyene irabata, itana abarundi ibata ku rubuga, hanyuma ya kompanyi y'Abazalendo na FDLR hamwe na
mbonera kure yoyo ntiyanagwanye babuze aho yaciye bose bagiye berekana umugongo ko bavyita hariya batanze umugongo bariruka bajabuka frontiere bamwe barashika mbwa nibaza ko komanda kompanyi imwe yapfuye sindabizi nta vyemezo ufise so icyatumye iyo ntambara icyatumye bagenda kubohora Uvira nuko mu Minembwe ruguru baratuza ari porte parole wa leta armée burundaise yari yavuze yuko biyemeje kuzibira yuko abantu batazosubira kuronga isabuni umunyu imiti n'ibindi ivyo nivyo vyatumye Uvira ibohorwa pression internationale yatumye bavayo mubwiza kumenya ko muri population iri muri za Buvira n'ahandi inyigisho n'ingengabitekerezo ya jenoside yashitsemo irimwo hari abayanse baranka totalement hari n'abayemeye barayakira ari bo bazarendo n'imiryango yabo ko umuzarendo si umuntu umwe abafise umuryango bafise umugore n'abana bafise bene wabo nibajya abantu batamba mu ibarabara bemera yuko kugira pillage icyo bita pillage kuja kumena inzu za leta kwiba intebe n'ibitanda n'amamatera ari ryo terambere amfite akaba aribo bantu bafatanye amfite na leta y'u Burundi mwa muri bo harimo abantu bahunze parce que bumvise yuko M23 ije itabara abo banyamurenge bari bafungiwe muri Uvira n'abandi bari bafungiwe mu Minembwe ikibaye no munsi rero nuko bavuyeyo abandi baraca boheye Burundi ubu nukuraba yuko leta yemera y'u Burundi kuvuga ati turuguruye ku mpamvu zibiri impamvu ya mbere nuko ari kurekura impunzi zitahe zisubira iwabo kubera ikibazo ca M23 nka kumwe byavuzwe na ntuze na ndi kuri yo ari umusendede ari umukuru wa sendede abantu bose bazi yavuze ati tuzohugurura ari kuhugurura umupaka wo muntu uze mu Kanyaru canke wo kuruhu icya kabiri nuko bugurura bavuga bati habohowe ubu twuguruye kubera abazarendo na leta ya Kongo yagarutse ku mupaka bakugurura hari ingorane zibiri ya mbere nuko impunzi bazirekura zigataha icya kabiri nuko intambara isubiriye ukavuga ukumva ngo M23 yagarutse gutabara kubera bariko bica abantu canke bariko bariba hazi izindi mpunzi zikirundi Burundi donc ibibazo nivyo bibiri duhagaze ko mugabo nibaze ko ikibazo kiri kuri leta ya Kongo ikoresha abo bantu b'intera hamwe abazareno n'intera hamwe n'inkimbonera kure batagira projet politique batagira impamvu bagwanira kandi baje ari ko abandi bavuyeyo na leta y'u Burundi nayo nyene yacitse umuzarendo en fait sinzi ko Teddy mazina mwahejeje kuvuga ariko ndumva umenga ijwi ryagiye Emmanuel Ndereyimana ku bwanyu mu bisanzwe kino kibazo kitagiyemwo iyindi mikenyuro canke atabindi bicihishije inyuma cyategezwa gutorerwa inyishu gute muravye uko tubona ingendo z'ubutegetsi bwa Kongo mu Burundi amajambo y'abategetsi mu Burundi bashikiriza ibiganiro bica ku mbuga ngurukana bumenyi mufatiye kuri ivyo vyose mukaraba n'inyishu vyatezwa intumbero vyatezwa gufatatezwa kubiyihe kubera iki biriko birafata iyindi ntumbero intumbero si yindi murazi ingene ibi bintu byatanguye burya leta y'u Burundi ntimuze mufata ibiriko birabi Burundi nk'ibintu bisanzwe ni ibintu bidasanzwe cyane kuko imvo yatumye bahaguruka bakaja mu kajagari gutera akajagari muri Kongo murayizi ni imvo y'amakontra bakoraniye na Tshisekedi kuko ntibyigeze bitogwa mu nama nshingamateka ngo batange uruhusha inama nshingamateka ngo yemere yuko abasirikare b'u Burundi baja kugwana muri Kongo bagwanya M23 kanatsinda ntibari no kubyemera
kuko nta mpamvu, kuko Burundi ntibwari bwatewe, nta mwansi yava muri Kongo ngo aje gutera Uburundi. Ariko turavye aho M23 bahagurutse bakavuga bati tufise imiryango amafamiye amaze imyaka n'iyindi ari impunzi, dushaka ko dutaha twisubiza iteka. Ugaca wumva muri Kongo ubutegetsi buriko buravuga bati aba M23 ngo n'abanyarwanda ni bataha iwabo. Urafata umuntu ukamurungika mu kindi gihugu, nimba ushaka kwimura umupaka wimure, kuko muri histoire, muri kahise ko muri ibi bihugu byacu turazi ingene imipaka yagiye irimuka, ariko abantu ntibimutse. Iyo rero muvuze muti subira iwanyu, basubizeyo n'agataka kabo. Iyo rero bahagurutse bagafata umuheto bati tugwanira kubaho, ico kintu conyene kirakwiye ko abo bantu bafaho gusubira iwabo nyezina. Iyo rero ugiye kugwanya umuntu ariko agwanira kubaho, shaka ube witwaje iki, ntushobora kumutsinda. Twarabibonye kuri tele, Barundi bahereye hariya za Bunagana na baramanuka basubiza Igoma babahinda, ntibari Abarundi bonyene, murazi ko byari ibihugu byinshi n'Uburundi burimo. Ahubwo tugira amahigwe cyangwa Uburundi bugira amahigwe, kuko kuba barafashije leta ya Kongo kugwanya M23 ikazi kagarukira Uvira, ntibajabuke kwihora i Burundi, kuko burya Burundi bwagiye kurondera ingwano. Urazi ico bita importation de la guerre, bagiye kuzana ingwano, barayikomanze. Hajya rero iyo ugize importation uraronka livraison. Iyo bajabuka, bari kujabuka i Burundi kugwanya leta y'u Burundi babifitiye ukuri, kuko umuntu so wo gukubita gusa, bimwe bavuga muri Bibiliya ngo cumuha n'undi musaya akubite, oya. Ahubwo M23 barayishimira ko itajabutse. Ubu nabo baba baharugwa mu mpunzi z'Mutabira n'ahandi, kuko Mutabira, Mahama n'ahandi naho nabo hobakwira burya. Ribareke rero kuzana ibintu by'akajagari muri aka karere ka EAC. Tukeneye amahoro, kugira ngo atsimbatare nibafata ikibanza aba M23 bamerita bakibahe koko, kuko barakoze preuve, barerekanye yuko bo ari amahoro. Aho bafashe hari amahoro sagaseseshwa rumuri. Aka kanya gato amasaha atarashikana 28 atarashika 48 bavuye Uvira, raba ingene hasubiye kuba akajagari. Nivyo hariho abungukira mu kajagari, ariko baba bake. Harakwiye rero nayo makungu twumva aba aremereye M23, kandi bazi neza ico M23 iragwanira. Nayo makungu arakwiye gusubirwako, kuko hari ingingo bafata ukamengo ukuri kw'isi kwarahindutse. Nk'ubu none ko basubiye gutera akajagari muri Kongo kubera M23 ihavuye, niyo mahoro turondera ku isi? M23 ahubwo iyo bari nuko ntari umuvugizi wabo canke ntari umukonseye wabo. Kuva Uvira hari abantu benshi no mu mirongo myinshi ya politiki yo muri aka karere byaciye bihungabana, kuko bo bahari ibintu byinshi byari bitekanye. Hari hasigaye gusa ko amareta nk'ayo ya Tshisekedi, aya mareta nk'aya ya Ndayishimiye avuga uti umuti hakazoza abategetsi bukuri, abategetsi bakunda ibihugu byabo, abategetsi bakunda abanyagihugu, abategetsi biyumvira iterambere ry'igihugu. Ibyo nivyo byari bikenewe. M23 a defo yo gufata Kongo yose, ni cifuzo ndabipfuriza bafate Kongo yose, canke baribere Kivu na Sud Kivu bakore republika yabo, yobara amahoro masa muri aka karere. Kuko umwanya muto
bari bafashe aho bafashe naho bakiri sagaseseshwa rumuri. Umuntu wese arabona yuko aba bagabo ni bazima, aba bagabo barafise intumbero, aba bagabo barafise kurondera kazoza keza k'igihugu cabo. Umva rero akajagari kariko gategwa n'abatwara Uburundi. Ejo bundi mwarabumvise bavuga bati bafise igisoda kitigeze gitsindwa kuva imyaka na mirere. Je nababwiye nti nimba mutigeze Uburundi abasirikare batigeze batsindwa, ntihari ku ntwaro ya CNDD-FDD. Intwaro ya CNDD-FDD yarishe igisoda. Ndabisubiramwo, igisirikare cy'u Burundi ubu gisigaye kirutwa organisation na discipline, kirutwa n'abaskuti, bitwara nk'abawazarendo, bitwara imbonerakure, bitwara nk'intera hamwe. Ibintu sans discipline, igisirikare ça veut dire discipline. Mukaba forme, amafaranga yo baforoma ngabo barayafata bakayashira mu rudandazwa. Ayo bohembwe bavuye muri za Somalia n'iyo Kongo nyene bariko barapfiramwo, abategetsi bayagiza yabo. None umusirikare udahemba bikwiye ku gihe, umusirikare logistique itamuha ratio, bagitangura honyene mwarumvise yuko bagiye bafise ibitumbura n'isukari yo kurigata, ijya ngwano bakije ubwa mbere za Bunagana. None uwo musirikare aja kugwana inzara munda, mwumva ari biki? Niho bamaramaye batangura gukomanda bijya bisardine biva bambe ibikorne befu biva mu Bushinwa, bije bifise ama estampillage ya FDNB, babona gahengwe. Umva rero tufise abantu batitayeho ivy'igihugu, ahubwo abo basirikare nibiyorganize. Yego, Nibiyorganize bati aho byakabereye ni kera. Bafata ibintu mu minwe, ibintu biriko biratuyangarana, tubona turorera. Murakoze. Tugaruke kuri kino kibazo ari naco tumye Foko ditunganya kino kiganiro, ni kibazo c'impunzi. Ariko nibutse bariko badukurikira yuko mu minota 4 tuca tubaha ijambo kugira ngo muze kubaza canke mwunganire abatumire, mube muritaza ku bakeneye kuza gusaba amajambo kubaza canke no kunganira. Ariko akabazo ngiye kukabaza Innocent Muhozi, mwebwe nizihe nkurikizi mubona mbi mu gihe izi leta uko ari zibiri, Kongo na leta y'u Burundi, na cyane leta y'u Burundi zitokwitwara neza mu bijanye no gutora inyishu kino kibazo c'impunzi z'abakongomani? Imbere yuko haza ivy'amafaranga no kurondera amafaranga, tugume twibuka ko igihuza abo bantu bose ari cane urwanko rushimikiye ku moko na ideologie yabo, babaye kontamine bose n'intera hamwe na ya ideologie y'ihonyabwoko baje bavanye mu Rwanda aho bari bamaze abantu. Icyo bahurirako barayigisha, irafata, baraba muri Kongo, baragira inguvu zikwiye, barahurayo n'abandi benshi basanga ibyo vyiyumviro nyene. Ivy'amafaranga bije vuba, icyo bahuriyeko cane niyo ideologie. Twibuke kandi ko bamwe muri abo basirikare b'Abarundi n'abayobozi b'Uburundi babaye forme nabo bavuye mu Rwanda bakoze ihonyabwoko, baforomera muri Kongo. Iyo niyo plateforme ya mbere essentielle bahuza. Ivy'amahera bije kwiyongerako ko basanzwe bafise ubwo busambo bwabo, batagira projet yo ku bihugu. Ico nukuza turacibuka kuko kiri fondamental. Nta solution izopfa yarabonetse mu gihe abantu higendera kuri ivyo vyiyumviro, kandi bafise ubutegetsi, bafise ubushobozi, baba bo muri leta ya Kongo, baba muri leta y'u Burundi, bitwa ko batwara amareta batabaye neutralize, batabujijwe ku nguvu kwica abandi, kubuza abandi kubaho. Nitwihende cyane guca amafaranga nicyo gihambaye. Cy'amafaranga si cyo gihambaye. Cy'amafaranga ni ponctuel, bwa bikigoye cyane, gituma ikibazo kidahera. Nico ciyo ideologie bafise ituma
umukuru w'Uburundi aho kwemera ikibazo uko kiri aguma avuga ngo ni u Rwanda ruteye ibibazo muri kano karere. Iyo bavuze u Rwanda twese turabizi abarundi, iyo bavuze ngo u Rwanda bariko baravuga ngo Abatutsi, turazi iyo kode bakoresha. U Rwanda M23 ibyo irwanira umenga nta biriho, abantu bicwa muri Kongo kubera uko basa umenga nta bigeze babaho. Ni uguhera rero kuri kumvo y'ikibazo catumye abantu bafata inkoho bati turanse kubandanya dupfa, turanse kutagira iwacu, turanse kwama turi impunzi. Ni uguhera ikibazo aho kiri, aho catanguriye. Ibi by'amafaranga bije ejo bundi, ariko ikibazo aho catanguriye naho kandi niho kigomba guherera, kuko usironta ko ico kibazo kidafashwe mu minwe ngo abantu babone ko ikibazo gihambaye, byose baba bavyitiriye ngo nabariko baraza kwiba ubutare bwa Kongo ngo nibiki etc. Ikibazo ntikizohera utemeye ko hari abantu babuzwa kubaho kubera uko basa, kubera amamuko yabo, bakabibuzwa n'abantu bafise ingengabitekerezo ya jenoside baje bazanye bakayishira muri Kongo isanzwe iriho mu Burundi, iyoboye Uburundi. Ikibazo nyamukuru naho gihagaze sahandi. Ego, murakoze Innocent Muhozi. Mu kanya turaza kwakira abariko barashaka kubaza canke kunganira abatumire, tubibutse yuko muri kino kiganiro ca Focode nkuko dusanzwe tubibabwira kandi tubikurikiza, duha ijambo uwuvyifuza wese, ariko tukamusaba kudasubiramwo ivy'uwundi yabajije canke kudakoresha imvugo itariyo, imvugo y'ugutyoza canke imvugo y'ibitutsi ntayo twemera mu biganiro vya Focode. Hanyuma uwubaza canke yunganira aratumbereza ikibazo ku mutumire, mukaba mufise iminota iri hagati y'itatu n'itanu kugira ngo mubaze canke mwunganira. Ariko mu kurindira yuko kumbure tuza kwakira abaza gusaba amajambo, ndabona atara abantu barasaba amajambo, akabazo reka mbe ndagatumbereza kwa Ndereyimana. Ni nkakajya narimbajije Innocent Muhozi, kino kibazo Emmanuel Ndereyimana c'impunzi z'abakongomani ziri i Burundi ni batacifatamwo neza, hari inkurikizi namwe zindi mubona kiretse kubirengeye ivyo Innocent Muhozi aje gusigura? Inkurikizi ni nyinshi cyane. Erega abantu bafashwe bugwati, gufata un peuple bukayifata bugwati, bari en otage. Cyo ni kibazo nyamukuru, bameze nk'ukumengo bashaka kubagira nka monnaie d'échange. Muhoza arabivuze, ikibazo imizi yaco n'ubwo gwango bw'ubwoko bigisha abandi, ariko umengo kahise ntikabereka, ntibazi kwiga canke gusoma barabiye muri kahise kahavuba. Igihe intwaro ya Habyarimana baplanifiye bati turamara abatutsi bose bo mu Rwanda, byagenze gute? Byabagarutse ko umuvumo, bapfuye bayerera, bapfuye bamangamanga. Uwo muvumo rero CNDD-FDD umengo niryo ragi yafashe, kuko nivyo bariko baragenderako. Sagaseseshwa rumuri turabizi ko ariko bimeze. Iyo bariko baravuga u Rwanda canke bakavuga imvugo zifobetse, nk'ejo bundi gihe yavuga ngo gihe ba Pacifique bariko barajya, ngo twari tugwaye kwaje. Yariko avuga igihe abatutsi bari ku ntwaro, nivyo yashaka kuvuga. Ifo ko abantu bazabumviriza neza bamenye bati mbega abategetsi dufise izi nyigisho ariko baratembereza mu bantu bigisha hirya nino. Tugira n'amahirwe abarundi baramaze kumenya gutandukanya icatsi n'ururo. Urumva rero mu gihe impunzi zije arico kibazo nyamukuru ubu dufise, izo mpunzi hariho occasion kuva bagihunga ubirika bastabilize, batarashiraho bijya bibloke ngo barafunza umupaka. Ndabarahiye nta mpunzi nimwe y'umukongomani muri aba bomowe ejo bundi n'ingwano zibuvira, naho zitari zikaze, benshi bahunze ubwoba kuko banyakuntunga abasirikare b'u Burundi na wazalendo bakuyemo akarenge vyihuta kugira nababwiye nta gisirikare kikibaho. Iyo badafatwa bugwati baba barasubiye inyuma. Urumva ikibazo rero kiri muri leta y'u Burundi, nta gushaka
gushaka ko muri Kongo mu babanyi haba amahoro, bakamenya bati aba bagabo bafashe intumbero, bafashe umuheto, intumbero yo kwisubiza iteka, intumbero yo kubaho nk'abantu, bareke kwama mu buja, bahagurutse bikura ubuja. Ndayishimiye akaja gushimangira afasha Tshisekedi kandi azi ukuri. Uko kuri rero naho bakuzi, hari umugera wabinjiyemwo wuko bategerezwa kumara abatutsi. Ivyo rero biyita incabwenge kandi bazi ko bidashoboka. Reka sindabacira imisi, ntibibaze ngo interahamwe ntaco zitari zakoze, zarakoze ishano. Ariko ngira akabazana n'abajije Emmanuel mukumvirije, mwe hari ico mutinya, hari ikibazo mubona ku mpunzi z'abakongomani bagumye Burundi canke batashe? Bitwaye iki ko leta y'u Burundi yovuga ati babanze babasuzume, leta ya Kongo yasavye ko babanza gukora amatohoza kuri izo mpunzi kugira barabe izo arizo, hanyuma uno munsi hari zifuza gutaha kubera ko zimerewe nabi, hari ababankira gutaha. Mwebwe hari ikibazo mubona biteye? Ikibazo ni kinini, ikibazo kirahari kubera iyo babagumije kuriya bashaka kubarobanura, babarobanure abafise morphologie tutsi bagira ivyo babagiriza. Iyo ni danger ikomeye cyane. Murumva, ico ni babareke batahe kuko barashaka gutaha, barabagumya babashaka kwiki, niba ariko barabagaburira, niba ariko barabavura, hari akandi kantu kanyegeje inyuma. Ivyo bintu nuko tutari abamenyesha makuru canke tutari kuri terrain ngo tuje kura, ariko turavugana n'abantu, turavugana nabo muri CNDD-FDD, turavugana n'abasirikare, turavugana n'abapolisi, dufise abagenzi baraho mu ntwaro bunamye nyene bati ibiba byose reka twubike umutwe ntibiduhitane. Turavyumva ibiriko biraba. Danger rero nico cuko iyo wugaranya abantu hazogera igihe batangure kubarobanura nimba batabitanguye, babagirize amahote trahison, babagirize ibi kubera uri naka. Ubu abatungwa gatoki cyane na leta y'u Burundi na leta ya Kongo n'abatutsi sagaseseshwa rumuri. Umututsi w'umukongomani ubu kuri bo n'umwansi, mwaratanguye kubibona, byatanguye mbere bagitangura no guhagarika aba officier supérieur baba militaire congolais bafise origine tutsi. N'ubu rero no mu mbunzi ico kintu mucitege nejo bundi babagumiriza iki. Ega niho hari kibazo. Iyo ni danger ikomeye cyane. Niba barekure bugurura umupaka abantu batayi wabo, abazumva ko batagifitse badashobora kuronka amahoro bageze muri Kongo bagume mu buhungiro, ariko umuntu abeho uko avyipfuza. Murakoze. Sokuruza cyumugiwe muri Fokode ahari boneza